igiteramo Mugisha Movie Company yabateguriye igiteramo cy'akataraboneka cyitiriwe Amahoro Concert igice cya kabiri ikaba kizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kuri Nyamugari Center. Aho ni ku munsi w'irayidi ya mbere yo kubaga, aho naho ni gihe cy'isaha 8. Muri ico giteramo rero mukazoba muri kumwe na cya gihangange c'amareresi n'amakasida mu Burundi, Hassan Asadullah alias Mugisha. Irini teka mutewe na rugira enda muzakame mu bihe byose muishimira n'umufasha wiwe Aisha Ali, tutibagiye na wa mukobwa wabo abica bigacika mu makasida y'icyongereza Warda Asadullah. Sivyo gusa, hazoba hariyo na wa mwarimu rurangiranwa mu bikorane vya Qur'ani na Biblia, Musa Pedaya. Hazobaho amakasida aryoshe cyane, ibibazo n'inyishu n'udukino twinshi, eka n'utuganuke twinshi tudasanzwe. Kwinjira ukuze na mafaranga 3,000 byonyene, umwana muto na mafaranga 2,000 byonyene. Mwese murahawe ikaze, eka nimuze mwese tubumbatira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Mandoro ibiki. Aho kwa kikurimo wewe. Ikikurimo wewe. Mandoro. Nakibonye utushikugaye. Mandoro. Ibinyama bikurimo wewe bino misu usigaye ufise. Iyo ngese udahinduye. Mana yanje je sinzi urwo kwa kumuriro. Kwa kumuriro kwenda kubisa. Sante mkwe wanje. Sawa. Soma rusosi. Ubu ni uburyo bwo kubatumira kugira ngo namwebwe muze muratumirana. Sawa. Muze muratumiranira, musangire agacupa kabonetse, akagasoda mugasangire, utwo kujya mudusangire. Sawa. Kiza cyane. Hama rero n'umukwe wanje ndabona yuko babanye neza n'umukobwa wanje, ibyo nabyo niteka ndaryoherwa reka ndabasuka. Naho mfise akazi kenshi ariko nabonetse tukaryoherwa, tukafungura, tukaganira, umuryango ukaguma utera imbere no mu kibano. Umukwe wanyu aratekereza cyane. Uyu mukwe wanje kwatavuga jewe Sinzigana no musi byagenze. Jewe nakunda gucangamuka. Naremeye Sharifa arazi gutoranya akazi. Bagwaye tudashaka. Aya usanga ari inzara. Natumye akaboga karaza mu nyuma. Natumye ko akaboga karaza. Kuko abantu nk'aba les jeunes mariés bashaka bafungure bafu jeune marié. Les jeunes mariés. Ndamubona nawe yaberewe. None ntayandi makuru nayo. Ni sava. Mwe na papa mwatwitaye.
nimba ari kubera mariage mbona waberewe mama usigaye nikubitiramwe ibitenge kandi rero nuko utabibona ariko aravyibuha ariko aravyibuha c'est bien usigaye nkubitanga ibitenge c'est bien uriko uravyibuha ni bon she's happy yaronse umugabo akunda reka niyatari umugabo wanje ngaha gusa sinzi impamvu mbona mbega nacangamutse nimba mwakoze mukibagira ko mwari dufitanye randevu agaca mu mirimo biraruhisha Salman wowe ukunda umugore wawe nk'uko agukunda Salman wowe ukunda umugore wawe nk'uko agukunda cyane c'est bon naramukunda gose naramukunda cyane gusa uno munsi ubwo sinzi byamfatiye umugabo uramenga ntacangamutse ariko yavuze ko ari uburuhe ngira ngo ni urukundo rwinshi akuravye nyene yumva sinzi nabyubona okay abajene baba baryohewe bakavuga bagatwenga yaryohewe nyene Salman nuko nyene turaryoherwa na madame turaryohewe nuko nyene sasa umwe ngo baratekera to sheri ibiryo biri heje ndashonje niraze bavuze ko batabiteba ubusanzwe igitumanana nabazanye ngaho nuko ibyo kurya byabo ntibiteba baramora ni fast food baranyarutsa ukomanze uteba gukomana arabinyarutsa nivyo vraiment katubirindire n'umugabo wanje ari arushe ngira ashaka kwirira ngira niyo mpamvu atariko aracaka usanga n'inzara iri yego noneho inkoko yo ngaha ni safi kabisa bayotsa neza bakayiteka neza bakukubitira ko amafiriti asha urafungura kabisa ukumva kumerewe neza amdoga ahantu habona gutya bien harakayaga keza cyane nawe watse ko papa wafata neza marayika urazi n'ikintu icyo mbona menga ni mama wanje neza yagarutse abihanganye bamira ibinozi twarihanganye ubuzima turasenga imana iraduha barausa neza cyane imana yampaye papa wawe ndayishimira cyane nawe imana ihabwa icubahiro yarose mama mwiza arose nka madame mwiza amukunda mwitaho ari abantu bahemuka mu isi bakagira ngo iyo bahemukiye umuntu biba bihetse ariko imana ihora ihoze kwera ariko jewe nimwe ndibaza igituma usanga kenshi abahemu ari benshi abakora iciza nibo bake ni ku isi imeze kandi ikibi rero abahemu ntibamuhwi kumwe abantu b'abagenzi nibo bagomba ishwi nukuri kw'Imana muri sosiyete y'iwanje nta muhemu ari ntuzeye gusa niwe yashatse kuduhemukira cyane masumbuko nawe naciye ndamuhambiritsa nukuri yaciye ahamba ujya mu ndabyo twamwitaho papa ishwi tukamuha umushahara tukamuha n'ibintu ashira umugore wiwe tukamugurira impuzu z'abana papa Sharifa je rero ndaguhaniye ujye uraba neza ntuizere umuntu n'umwe izere Imana gusa nukuri kw'Imana abantu si beza Imana tuyishira imbere ariko ushobora kubakorera neza bakaguhemukira ukumva nyene isi iraheze umuntu aguhemukira uba utarubizi abantu barakubwira icyo utazi urabaza uguhemukira aragutungura ntabyuzi
bidasanzwe. Sauda. Imana birakora n'ukuri kw'Imana. Icyo nakubwira ugize ikibazo icyo ari cyo cyose mwiza senga amasengesho n'ikintu gihambaye cyane uribuka wa musore umbwira ngo tujye kumufunga ariko wowe wari wacanganyikiwe nyine ubwenge bwagiye ntabwo ujya kumufunga Imana irakora uno munsi Imana impaye umugabo twese icyo nashaka ubwo ko aranyigisha ikintu cy'uko ngo ni computer nimba ari computer sinzi kumva bivuga hose ni n'Icyongereza ariko ntabwo computer niba ari computer ajyana hari mu biro byo katanga kumigisha ubu sigaye Faransa Imana imigisha yayo n'ubwo nawe wihangana ugasenga n'ijoro urabona n'ibintu byinshi hajya atari wewe nari kuba umusazi jewe ukampoza ukampanura ukambwira ati turasenga sasa n'ijoro unubona uno museranyishu nukuri kumana nawe yishiye ari mu nzira tereze mutano nukuri kw'Imana ingora no kumeka ku mugongo umuntu ko ashobora kumpeka bashanje twasigaye mbona azina ubu ibindi biro bitatu ibinyama ni byinshi nuko nyene aje gusa muhira sheri shaka mata sheri kinda mana wari uriho imisi yose yoye nkuko ngusenga ni cyane ariko rero muderaga fata umutima wuko kuko ni nkuru iza kuguturitsa amatwi mana iburira irashika nishiki ndayumva nuva no kunumbikubwira ndabirutse ukuntu bitanga Bon, ni kubera peut-être waza ngaha atariho ndi nobora kuzimana kubera iki oya birumvikana kandi nubundi kenshi waza ngaha wihuta kubera akazi kenshi umuntu ntiyicara kumagenda hirya no hino azunguruka arondera nobora kuzimana kubera iki umva rero jewe nkuko nakubwiye jewe kuva aho natoreye muvyarawe Zainab jewe nta munezero ndagira mu buzima jewe nta munezero nta kuvuga yuko noba narabayeho neza ndyoherwe mererwe nk'abandi nezerwe sindigera ndabibona mu buzima bwanje ivyo byose rero ni ibintu bituma nagwa rukundo nari ndamufitiye ruguma rukagabanuka gushika naho uno munsi umbajije uti ubona yuko uri tayari kubandanya ubana na Zainab je no kubwira nti oya nukuri Zainab arageza aho mvuga nti nawe nkeneye ubundi wihanganye byinshi nawe nkeneye kweri ashimana izokurira muri ivyo n'umuntu agoye n'umuntu atumva n'umuntu adatahura n'umuntu adahanurika ngo umubwire ikintu acyumve ngo umuhanure ikintu agishire mu ngiro ntiyumva na gato urumva mu buzima rego umwe wese afise amakosa yiwe no kumuhanura pore ndibaza ko bizohera hama hari ikintu je ntatahura kubera iki muvyarawe nawe hari itandukaniro hagati ya uritonda aboneka yuko uri umuntu nyene ameze neza yitonda afise imico myiza ujya nawe ni barbar bivana n'ingeso nyene y'umuntu n'ukuntu twarerewe kuko we avant yuko aza ngaha yabana n'abavyeyi biwe urumva après que mon oncle est décédé yaciye aza ngaha turabana peut-être iyo éducation yaronse muhiri wabo sinzi vraiment wewe vraiment noshinga nta yuko bakureze neza icyo ni cyukuri hama mu ncamake jewe vraiment kandi kubwira iki impamvu yatumye shika hano nuko umutima wanje narawuhinduye kuwuhindura nako nuko novuga nti burya umuntu ashobora kugutumbereye ahantu wabona yuko utakeneye cyangwa atakumereye neza ukacyuhindura ukavuga utereka ntumbera ahandi jewe rero mu vyifuzo vyanje bivuye mu mutima wanje indani mu ishaka ryanje jewe nuko mbona yuko ngomba nirukane Zainab hama che mpigo wundi nyene kandi ico kintu ni kintu bikomeye oya nuko nyene kandi nahisemo ni nza nafashe na decision nafashe décider c'est fini umuntu rero ngikubwira nakubwiye ufata umutima nafashe Salman uzi ngo Salman
iryo zina yihaye kuba bamuhamagara uribuka hariya ruguru ukuntu yabwiraga abantu ko je nitwa Salman iryo na Burundi ariko je nzi biri ku nzira ngiye kukubwira nagahomera munwa uribuka Salman ukuntu yanyirengagiza nashaka kumbona ngo mama sindi nivoyiwe mubwira dufashe n'abana ngo singushaka ukume ngo ndamunukira urazi wari wamutesheje umutwe Sharifa umukobwa w'umugabo wanje ngaha bagize na mariage nabizi baba kwanza nagira niba Sharifa ko utavyumva neza babona ubu nyine umwana w'umugabo wawe uyu nyine Sharifa aho azanga mama mdogo kandi amunda neza cyane akabura atana kimwanzi bofre kuri ibyo umbwiye kuri jewe mbona ko urafise raison kuko ingorane umaze gucamo na Zainab ibintu amaze kugukorera wiyahangana ibyo bintu byose ndabizi baraza ngaho ukabyiganira mama twarabyumva kandi iyo decision wafashe yo kurondera uwundi mwobana mu kubakana mugasangira ibyo utasangiye na Zainab iyo decision ni nziza vraiment bon mugabo rero kuri jewe sinibaza ko byokunda urabona tuva mu muryango umwe tena na Zainab tuva mu muryango no nk'ujewe umuryango bomvuga gute icyo si ikintu nikibereye amaso vraiment ifite nibisanzwe none ari mu vyarawe je ndamuhaye icete tukavana ko cyatubana ngora regaje nuko ndagukunda uvyumve bitaho urankunda neza canke usanga ari shavu ndagukunda nyene oya si shavu washatse gusa kumukomesha Zainab ucukundana nawe erega umuntu wamukunda bivanye n'imico yerekana uko urukundo samajambo umuntu avuga gusa umuntu arakwihweza akabona uko uteye akabona uko umeze akabona ingene wifata imico yawe ingene wigenza acavuga utujya umuntu arabereye yuko ndamukunda iyo yabaye nziza mugabo happy kweli je sinibaza ko twokubakana urabye n'ukuri umuryango je sinzi n'ukuntu wobifata gute nka mama ngaha n'ubundi kandi uyo umugabo wa Sharifa wowe nanjye naho razangana nakubona abo ngani nimba nashoboye kwihanganira kubura umugabo nkabura n'umwana mufise mu maboko yanjye ivyo ni byananiye kwihanganira nzica ndiko ndakora sha basi ndi umwana inkoni ndiko ndamukubita Salman inkoni ndiko ndamukubita nukuri kw'Imana ni inkoni idasanzwe kumbona gusa mu maso yanjye biri namahoro afise aje ngaha arajugumira ngira ngo na diarera igwa umunsi wanje kumupresenta ndabikubwiye kandi nani nzovuga mpaka Salman apfe yihambe wenyene mbona maso arabona nawe narusha afise ko kumukora ndabikubwiye umugabo wanje navyazi Sharifa navyazi Salman aje ngaha wamutumikiye kandi nanjye nzomwereka niyambye ko ntari nivo yiwe naje ubusindi kandi ndi muka bosi wiwe urazi ico ki muka bosi wiwe kandi wari wowe wese shaka umunota Imana yaranyishura kandi iracyanyishura Salman zamukura amarira y'amaraso ndabikubwiye Salman shakika shikwere ngiye tubyuka dusenga ngene wote kusenga manura amaso yanjye muravye gusa n'inkoni idasanzwe wewe nani herezo yiwe sinzi nahaherere n'igihe shaka no kubimenya muzi nahari reka muri ariko arakubitwa inkoni yiwe deja hasigaye Salman mukinira umukino umwe udasanzwe nzomwereka non seulement problème familial mugabo nanje ndaciga principe yanje mu buzima bwanje faut que je termine d'abord université niveau licence kuko ubu unye hasigaye imyaka 2 komeza ndi muri pharmacie bac 1 alors après ça nashaka kwiga na sage femme
kuza ndafasha abagore kubyara ibintu nk'ibyo ibintu byo abahungu babyaza abagore urumva je sindabikunda après sage femme mbandanye master doctorat kuri ivyo nyene urumva sinibaza ko byokunda vraiment ico kintu uvuze ni ikintu gikomeye cyane burya n'ibintu bibabaza cyane abamama benshi baridoga abamama benshi kumva yuko baja mu bitaro kujya kugira mama consultation cyangwa bakajya kuvyara ugasanga ugiye kumuvyaza n'umugabo ni ibintu bibabaza cyane vraiment iyo ni ide nziza ahubwo vyari bikwiriye yuko haboneka n'abandi nka 10 nka wewe biga ivyo bintu muga rero naho uvuze uko jewe vraiment iyo myaka 2 wavuze jewe ndi tayari kwirinda imyaka 2 bakwihangana yego oya no kwihangana nyene gukora amafuti vraiment kandi urabona urakunda idini cyane urumva ko bitoroshe nukuri umugabo zo gutora zobaronse kwe niyo myaka 2 ndayirindiriye hari icyo oya ni woyirindira we baza ko ushobora kuyirindira ni wo kwihangana iyo myaka yose imyaka 2 ni myinshi vraiment uratse kumpize mutima wose twarabagenzi kuba tukiri hari amagomba yose nitwe babiri twafise n'amabanga yacu iri rero nibanga ridasanzwe ntuzagire n'umurigire ntuzakire mpaka umunsi jenyene numva ko nshaka kujigajiga sishaka kuvuga nyinshi ariko urabizi ko ushobora nyene wegenda kazaliye urabona ko zivyarimwo yego ibanga ridasanzwe